Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 14 muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Ibyo gukundana. Ahatari Yesu nta rukundo. Ata rukundo nta bukristo. Kandi ata bukristo nta shengero rya Kristo yobaho. Ryitwa ishengero rya Kristo kuko ririmwo abakristo. Kandi twitwa abakristo kuko badusanzemwo urukundo. Erega dukundana kuko twitondera ivyagezwe vya Yesu Kristo. Ibyo nabyo dutegerezwa kuvyitondera kuko ni itegeko kuri twe twahisemwo kumukurikira. Yesu ati, ngiki icagezwe canje, nimukundane nk'uko nabakunze. Muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera. Aho ni muri Yohana igice ca 15 umurongo wa 12 gushika kuri 14. Vy'ukuri tutitayeho ingene tuba twaravukiye mu gakiza, ndabandikiye ndabamenyesha ko atakindi twoharanira atari gukundana. Kuko nta cigezeho, nta kiriho, kandi nta nikizoza comenyekanisha Kristo muri twebwe atari uko dukundana. Yesu ati, nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Aho ni muri Yohana igice ca 13 ku murongo wa 35. Kubera urukundo bari bafitaniye abakristo bo mw'ishengero rya mbere, ngo Umwami Imana yongera imisi yose abigishwa abama barakizwa. Aho ni mu vyakozwe n'intumwa igice ca 2 ku murongo wa 47b. Mu bisanzwe nta tandukaniro ryoba rihari hagati y'abakristo n'abatizera atari urukundo rugaragara muri twebwe abakristo. Ikindi ni uko nasanze ko atari amajambo, ubwenge n'ingabire mu vy'Imana vyotuma benshi bahindukirira Kristo atari urukundo. Paulo we yavuze ati, naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga, canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndi ubusa. Kandi naho notanga ivyanje vyose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo, ntaco vyomarira. Aho ni mu cete ca mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Bibaza ko iri tegeko ryo gukundana ryategetswe bande? Ni abantu bose bahisemwo gukurikira Yesu. Vyumvikana ko je nawe bitwerekeye, kandi ko ata rukundo ntitwovuga ngo turi abakristo. Nibaza ko urukundo ari igikorwa c'ikigumbagumba kibera mu muntu indani.
kikagaragazwa n'ivyo akora mu gihe kirongowe na mpwemu yera aba asanzwe ari muri we. Pawulo ati, urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri vyose, wizera vyose, wizigira vyose, wihanganira vyose. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice ca 13 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'indwi. Ivyo nivyo bikorwa bigaragaza ko by'ukuri umuntu akunda mwene se wundi. Yohana yagize ati, bana bato, ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu byo dukora no mu kuri. Aho ni mu cece ca mbere Yohana yanditse, igice ca 3 ku murongo wa 18. Mu kurangiza, reka dusangire izi mpanuro za Petero na Yohana. Petero yagize ati, ikiruta byose mukobye mu gukundana, kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Aho ni mu cete ca mbere Petero yanditse, igice ca 4 ku murongo w'8. Arongera ati, ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiranire imbabazi, mwicishije bugufi mu mutima. Aho ni mu cete ca mbere Petero yanditse, igice ca 3 ku murongo w'8. Yohani nawe ati, uko ubu ari bwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane. Aho ni mu cete ca mbere Yohana yanditse, igice ca 3 ku murongo wa 11. Ibuka ko Yesu ubwiwe ari rukundo, kandi ko ari muri twebwe dutegerezwa gukundana. Ikindi mwibuke ko turi icamwa c'urukundo rw'Imana. Yesu ati, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Aho ni muri Yohana, igice ca 3 ku murongo wa 16. Mureke twirimbure, dusubire ku rufatiro nyago wo gukundana, tubone gukoreshwa ico twaremewe. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu, akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.